Amahoro y'Imana bane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka twongere dukomeze tubaramutse uno munsi dushima Imana yaturinze. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo ca Yobu ibice 20 ku murongo wa 15 havuze ngo yamize ubutunzi bwacu miyozwa, Imana izobisevya mu nda yiwe. Imana itugirire neza. Reka ngushimire wowe ukomeje gutega amatwi amajambo y'Imana, umaze igihe udutega amatwi. Imana ibahezagire. Reka rero dusangire aya majambo adasanzwe, ari mu iki gitabo. Birivuze ngo yamize ubutunzi bwacu miyozwa. Kumira miyozwa no kumira udahekenye. Yamize ubutunzi bwacu. Hari ibintu yamize ku buzima bwawe. Satani yamize uburenganzira bwawe. Satani yamize agaciro kawe. Satani yamize iyerekwa ryawe. Satani hari ibintu yazingamitse mu buzima bwawe. Satani yamize amagara yawe. Satani yamize ubutunzi bwawe. Satani yamize ubuzima bwawe. Satani ntacyo atakoze kugira ngo zimanganye ibyawe. Ariko reka ndakubwire, nganire nawe, ndagushikiriza iyi message. Imana ivuganye nanjye no munsi ko azobudahwa. Imana izobisevya. Imana iraje ibisevye muri kuno kwezi kwa 11 kutararangira, gusigaje iminsi mikeya. Tukwinjiyemwo, kumaza iminsi mike tukwinjiyemwo. Ndumva itarike nyene uyu munsi nyene Imana ivuganye nawe ngo kutarahera ngo iraza kubisevya mu nda yiwe. Ikintu kimaze kugera mu nda kugira kiveyo kiba ari kibazo gikomeye. Ariko bire yavuze ngo ivyo yamize n'ibintu utarukibona, n'ibintu biza byaragiye, si ibintu byari ku munwa. Yarabimize biri mu nda. Ibiri mu nda ntiba bikiboneka, ntabwo bikiri mu kanwa, byararenze mu nda. Bibiri ivuze ngo ivyo yamize miyozwa azobidahwa. Nijyari nuku kwezi nyene mu masengesho turimwo, mu masengesho dutangiye, ivyo yamize miyozwa azobidahwa. Reka ndakubwira ivyo azodahwa. Urugo rwawe azorudahwa, ubutunzi bwawe azorudahwa, amashuri yawe yamize azoyadahwa, uburenganzira, hari ibintu wari ufise ku burenganzira byawe yamize azobidahwa mu izina rya Yesu Kristo. Reka ngusengere turangize aya majambo. Ariko message ivuze ngo ivyo yamize miyozwa, ivyo Satani yamize miyozwa ku buzima bwawe azobidahwa. Haleluya. Azobidahwa. Ategerezwa kubidahwa muri ano masengesho, ategerezwa kubidahwa mu izina rya Yesu Kristo. Yamize mariage yawe, yamize uruvyaro rwawe, nta jambo gifise Imana igiye kubisevya. Ivyo yamize miyozwa Satani araza kubidahwa. Imana iraza kubisevya mu nda yiwe, abidahwe kandi uvyakire mu izina rya Kristo Yesu. Imana ibahezagire kandi Imana ibahe umugisha. Murakoze.